Hello guys, nibaze ko umeze neza umerereye hose ndabwire yuko mwoza murakora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zahote, Facebook Kelvin Zahote Media mubikore mubikunze iyo mubikoze mba numva merewe neza. Ati ngwiki rero ari benshi bamavuga yuko umuziki atawuzoshika mugabo tubona yuko biriko biragera kure. Eka tuje ku muririmbyi novuga ko ari umuririmbyi ariko abikora neza cyane, umuririmbyi azwi ku izina rya Satbi Saturama Bafre, umuririmbyi abikora neza cyane muri kino gihe ni Satbi. Novuga yuko ku munsi wejo aho novuga yuko yagize live kuri Facebook, aho novuga yuko yari karaganira n'abafana biwe batandukanye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, aho bamubajije ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ndetse byose aranabyishura. Aho Satbi yavuze yuko mu gihugu ca Tanzania afise collabo zitatu, tukibaza ati mbega izo collabo zitatu nizahe zo mu gihugu ca Tanzania. Aho novuga yuko biboneka yuko na Harmonize novuga yuko yoba ari mungira mwizo collabo, tukibaza ati mbega Satbi izo collabo azozishira muri album yiwe, avuga yuko izosoka muri 2020. Aho novuga yuko yanavuze yuko mu album yipfuza yuko Harmonize yoyijamwo, akavuga yuko Imana ibikoze ashobora gushiramwo umuririmbyi Harmonize, umuririmbyi novuga ko ari international. Ndetse nababwira yuko Satbi yabajijwe n'ikibazo novuga yuko ikibazo gikomeye cyane abeshi bakibaza ati mbega Satbi ivyo yavuze nivyo by'ukuri canke n'ububeshi, aho yavuze yuko yoba afite agomba gukorana collabo n'umuririmbyi nga mu gihugu cy'u Burundi yahora muri label ya Bantu Boy, umuririmbyi azwi ku izina rya Double J. Aho novuga yuko abeshi bavuga yuko batumvikana, benshi bavuga ko barabana nawe mugabo Satbi wewe yavuze ati jewe nasavye collabo Double J kandi byarakunze twe na management yanje, rero tugomba tubikorereko. Mbega tukibaza ati iyo collabo ya bena Double J izobaho, bizogenda gute? Harakanu no wabwira yuko Satbi aho biboneka yuko bari kumwe n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Zambia, uwo muririmbyi akabazwi ku izina rya Roberto. Anavuga yuko iyo ndirimbo yoyo biboneka yuko iyo ndirimbo iza yarakozwe iziriho vraiment. Aho novuga yuko iyo ndirimbo azo bari kumwe n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Zambia Roberto. Mbega tukibaza ati iyo ndirimbo izo bimeze gute? Ni Satbi tubona yuko ariko akora ama international gusa, ama indirimbo zikomakomeye cyane. Ndabwira yuko rero reka tuvyitege ivyo bikorwa vy'umuririmbyi wacu w'umurundi yaho agiye hanze amatuzanira ibintu bimeze neza. Tukibaza ati izo ndirimbo mbega zo mwico gihugu zizofatisha nk'izo yari yakoze kuva kera, mbega zizomera gute? Reka rero tuvyitege mu misiza tubibone mu iyo album yavuze yuko agira sore mu mwaka nyene wa 2020. Rero nk'abakunzi b'umuziki ndundi ndababwira yuko mwoza murakora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zahote, mubikore mubikunze. Ndababwira yuko mwobikora fresh. Facebook ni Kelvin Zahote Media, mubikore mubikunze. Bye bye.